Bakunzi b'urubuga rwa Bwesu TV turaramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko twavuganye ko tugiye kwiga igitabo ca Daniyeli. Intangamarara yaraheze nkuko nari nabibabwiye, ariko imbere yuko nja mu idonido ry'igitabo nagomba tubanze twibukanye bikeya. Twaravuganye ifatwa rya mbere ry'Ubuyuda, turavugana ifatwa rya kabiri ry'Ubuyuda, turavugana n'ifatwa rya gatatu ry'Ubuyuda. Ifatwa rya mbere ry'Ubuyuda twarabonye ko hatwawe imisore y'inkomezi, hatwagwamwo n'iyindi misore ine yubaha Imana, harimo Daniyeli, Azariya, Mishayeli na Ananiya. Aba bajanywe nk'inyagano muri ibi bihe. Rero ntatebeje nagomba tudugire rero kw'idonido y'iki gitabo. Uyu munsi ico ngomba kuturabira hamwe ni iki. Nagomba turabire hamwe ingene iyi misore uko ari itatu yubaha Imana yahinduriwe amazina imaze kugera i Babuloni. Mu gihe cyahera twarumvise ko igihe hafatwa i Buyuda ko hatwawe inyagano abasore b'inkomezi n'abasore bane nk'uko nari namaze kubibabwira bubaha Imana. Rero itandukaniro ry'abasore b'inkomezi n'abo bubaha Imana nuko abasore b'inkomezi bikorera ibyo bigombeye. Abasore uko ari bane nibo basore bagendeye mu mabwirizwa y'Imana, Imana nayo ikabana nabo. Reka tubanze tuvugane gato kuri Daniyeli. Bibiliya ivuga Daniyeli ko yari umuntu akundwa cyane n'Imana. Dusomye mu gitabo cya Daniyeli nyene igice c'9 umurongo wa 23 turabona ingene Imana yamukunze, ingene umumarayika w'Imana yamubwiye ati Daniyeli, umumarayika w'Imana yabwiye Daniyeli ati hano ku murongo wa 23 aramubwira ati gutakamba kwawe kwarumviswe, hatanzwe inyishu kuko uri umukundwa. Niko Imana yamubwiye, kuko yatakambiye Imana, atakambira ubwoko bwabo. No mu gice c'10 ku murongo wa 11 naho nyaravuga iri jambo ry'uko Daniyeli yari umukundwa. No mu gice ca 10 ku murongo wa 19 iri jambo riragaruka nyene. Muri imirongo yose tubona ko umumarayika yakomeje kubwira Daniyeli ko ari umukundwa cyane, ari umukundwa n'Imana. None ni kuki Daniyeli yabwiwe ko ari umukundwa cyane? Nuko Daniyeli yari umugororotsi. Bibiliya irerekana ko Daniyeli yari umugororotsi. Rero Daniyeli yagereranijwe na Yobu, agereranywa na Nowa. Dusomye mu gitabo ca Ezekiel igice ca 14 uhereye ku murongo wa 19 ugashika ku murongo wa 20, ariko cyane cyane ku murongo wa 20. Aha turabibona ko Daniyeli yagereranijwe na Yobu hamwe na Nowa, ni ukuvuga aba nabo barabagororotsi. Hano tubona ko yagereranijwe n'abagororotsi canke yashizwe mu giti c'abagororotsi bamwitangiye imbere. Umviriza ndabakubwire canke ndababwire, Imana ntiyari gukunda Daniyeli nk'uko yamukunze iyo Daniyeli nawe atabanza kuyikunda, haba na gatoya ntiyari gushobora kumukunda. Imana iravuga iti nkunda abankunda, kandi ngo abandondera ubudahumeka bakandonderana umwete bazombona. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya iratwereka ko Daniyeli yadugijwe icubahiro gushika aho yabaye umushikiranganje wa mbere i Babuloni. Ni ukuvuga Daniyeli yabaye umushikiranganje wa mbere, icegera c'umwami, havuye Dariyo, hakurikira Daniyeli.
murumva ko Imana yamudugije rwose, bituma Daniyeli yubahwa, abo umwubahwa. Usubiye inyuma gatoya, mu myaka 70 abayuda bamaze i Babuloni, ni ukuvuga Daniyeli nawe yari umutegetsi, yari umushikiranganji wa mbere. Kugeza iyo myaka 70 Imana yari yarababwiye ko azomara i Babuloni mu gihugu c'ikinyago canke c'ubuja. Ni ukuvuga iyo myaka yose Daniyeli yayimaze ari umushikiranganji wa mbere. Nagomba ndakwereke rero cyangwa ndakubwire ingene abo basore bashoboye guhindurirwa amazina, ingene bashoboye guhindurirwa amazina. Mu yandi majambo, bahawe amazina y'imana z'i Babuloni. Hariho ico izina risobanurwa canke risobanura. Kenshi na kenshi izina rirakurikirana umuntu. Hano rero abantu b'i Babuloni bagize bati, aba bantu dukwiye kubahindurira amazina yabo agahinduka nk'amazina akaba amazina y'igipagani, akaba amazina y'imana z'i Babuloni. Aba bantu b'i Babuloni baratahura agaciro k'izina, canke baratahura izina ico arico nico risobanurwa. Bavuze bati, aba bantu ko bafise amazina y'imana yabo ariyo Uhoraho, Imana rurema, Imana y'Abayuda, Imana y'Abisirayeli, bavuze bati reka tubahindurire amazina, tubahe amazina y'imana zacu, kugira ngo bave ku mana yabo, kugira ngo ntibasubire gusenga imana yabo. Kandi baravuga ati ntibabandanye kwizera imana yabo. Niyo cyatumye bahindurira amazina. Kumbure ingeso zabo, niko bavuga, zohinduka zigasa n'iz'abantu b'i Babuloni, canke zigasa n'iz'abantu bacu. Ariko bari buzuye imana mu buzima bwabo, bari baramenye imana, bari bamenye imana y'ukuri, imana rurema, imana ishobora guhindura imitima yabo, cyane imana ishobora guhindura ibintu, bari barayimenye. Reka rero tugende twumvirize uguhindurirwa amazina kwabo, ingene bagiye bahindurirwa amazina. Daniyeli yahinduriwe izina yitwa Beluteshaza. Beluteshaza, insobanuro y'izina Daniyeli risobanurwa ngo Imana niyo mucamanza wanje. Dan ni ukuvuga Eli, Imana. Ariko ahindurirwa izina bamwita Beluteshaza. Beluteshaza, Beli cyari ikigirwamana c'abakarudaya. Beli cyari ikigirwamana c'abakarudaya. Beluteshaza bisobanurwa ngo Imana Beluteshaza umukiza. Bisobanurwa ngo Imana Beluteshaza iramukiza canke irakiza. Aha tumaze kumva Daniyeli. Tugende kugira kabiri. Uwundi yahinduriwe izina ni Hananiya. Yahawe izina Shadrach. Nukuvuga hano turabona iri zina Shadrach, turaza kuribandanya ko hanyuma. Hananiya risobanurwa ngo wakunzwe n'Imana cange wakunzwe n'Uhoraho. Umviriza rero, Shadr aki risobanurwa ngo umorekewe n'umuco. Aku risobanurwa ngo umorekewe n'umuco, cange Shadrach risobanurwa ngo umorekewe n'umuco. Abavuga ivy'Imana z'i Babuloni canke ivy'Imana zabo, umorekewe n'umuco w'Imana. Aku Shadrach yari Shadrach rero yari umwanditsi wo mu bantu bane. Nukuvuga ngo muri abo bantu bane iko cha Shadrach yari umwanditsi, kandi umwanditsi akomeye, yandika nyarutsa, yari umuhinga mu kwandika, yandika ibyabaye akandika n'ibyakahise. Uwa gatatu yahinduriwe izina ni Mishael. Yahawe izina rya Meshake. Mishael yahawe izina rya Meshake. Meshake ni izina ry'ipagani.
mishayeli risobanurwa ngo ninde ahwanye n'uhoraho, ninde ahwanye n'Imana ihoraho rurema isumba byose, mishayeli. Rero mishayeli yahawe izina rya meshake. Meshake risobanurwa ngo ninde ahwanye n'Imana aku, nico risobanurwa. Kugira gatatu yitwa Azariya, yahinduriwe izina yitwa Abednego. Ugira kane, Azariya yahinduriwe izina yitwa Abednego. Abednego uyu ni ugira kane. Abednego bisobanurwa ngo umukozi wa Nego. Nego naco cari kigwamana c'Ibabuloni, kuko izi zari imana z'inyamahanga z'Ibabuloni basenga. Reka rero tusubire inyuma tugende kuri kimwe kimwe ku mana imwe imwe. Ni ukuvuga Beli yasobanurwa ngo canke isobanurwa ngo ni ukuba ryazina Belteshaza. Beli isobanura imana, isobanurwa imana y'Abakarudaya, isobanurwa ngo imana y'ubwenge, bayita ko ari imana y'ubwenge. Aku risobanurwa ngo imana y'izuba, niko bayita ngo imana y'izuba. Nego risobanurwa ngo imana y'ibyanditswe n'ibyabaye. Bahawe amazina y'imana z'Ibabuloni. Bari bazi ko guhindurirwa amazina bizotuma imitima yabo ihinduka, bagasenga bakareka imana uhoraho, bagasenga imana z'Ibabuloni. Imbere yo gusozera rero, murumvise uko abasore uko ari batatu ingene bahinduriwe amazina, bagahindurirwa amazina y'imana zitarizo, imana z'ibigirwamana. Abantu benshi rero baritwa amazina batabanje gushishoza ngo bumvirize amazina ayariyo. Hariho benshi bitwa ba Shadrach, ba Abednego n'ayandi mazina akurikira. Ariko imana ifise, naho woba witwa iryo zina, imana irafise ubushobozi bwo guhindura iryo zina ikarihumanura. Iyo umuntu atubaha imana, iyo umuntu atakurikiye imana, iyo umuntu atakijijwe, ayo mazina aramukurikirana. Bakristo bene data bakundwa b'Imana, dukomeze kubaha imana nk'uko aba basore uko ari batatu bakomeje kubaha imana bakayubahira mu gihugu kitari ikiwabo. Kandi imana ikomeza kubatera iteka, imana ikomeza kubakuza, baba abahambaye muri ico gihugu c'Ibabuloni. Nagomba ndagutera kamo uri kurankurikirana, komeza kubaha imana yawe bikomeye byoroshe. Ntihagire na kimwe kizoza yukura mu mana, ntihagire na kimwe kizoza kiyukura mu mana wamenye mu ijambo ry'Imana. Komeza kurigumamwo, imana izokomeza kuba mu ruhande rwawe. Imana ibahezagire. Dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuri imana y'igitangaza, tugushimiye iri jambo ryawe rizima. Mwami, habwa icubahiro, ndaguhaye icubahiro, ukomeze kugira neza abakurikiranira ijambo bose, kugira ngo imitima yabo ikomeze guhezerwa no gufashwa, kandi bakomeze bahubwenge bwo gutahura iri jambo ryawe. Urakoze, tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. Mwari kumwe na mwene so umuvugabutumwa Nimenya Emmanuel. Mwibuke gukora sabone ariyo subscribe, hanyuma na j'aime, partage na commentaire. Commentaire ntimuzibagire, kuko
kuvuga birakenewe, kwandika birakenewe, mu nyandikire icyo mubona gikenewe, nayo bari inyigisho mugomba gukurikirana, andika mumbwire muri komantere, raba hepfo andike komantere. Yesu abaha umugisha. Amen.